igitangaza nimboneka rimwe kubona umuntu ava mu caro akaza guhiganwa mu gisagara mwihiganwa rya Bras de Fer. Aha turi ni mwibarabara ry'igihugu nimero 1, ibarabara rija i Bugarama no mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ariko turakase dufashe ibarabara ry'ibivu rigenda mu rushubi. Akeza Sport igendeye ikigatanya ca mbere catahukanye ihiganwa rya Bras de Fer yatunganijwe ku ncuro ya 4. Kuva aho Akeza Sport ikorera gushika muhira kwa Ntakirutimana Aaron ni urugendo rw'ibirometero 25. Iyi ntwari yo mu rushubi yaserukiye agace abamwo atahukana umudari w'umwakaka n'igitinyiro mu kibano. Byose bisaba kwiyemera no kwigirira icizere. Uyu mugabo w'inguvu karemano yubatse yatahukanye ikibanza ca mbere muri Bras de Fer. Amateka kuri we, umunezero ku muryango, abagenzi no mu micungararo yaho aba. Abarundi barayamaze ngo isake yo mu caro ntibika mu muji. Ihibambewe akabigira kabizi kajya imboga karitse. Kuriha amatike amanuka i Bujumbura guhiganwa, Aaron yabona ko azoja mu bibanza vy'imbere. Yamanutse mu gisagara yiyemera ko aje gutahukana ikibanza ca mbere imbere y'isinzi yabo. Umuntu atazi Ntakirutimana Aaron ninde akora iki? Ntakirutimana Aaron ni umuntu yikorera utwiyo nkabamvuka hanyene muri commune Isana. Navukiye ku mutumba wa Rutegama hanyene nyuma y'iyi misozi. Muri Akeza Sport Aaron twe tumuzi nk'umuntu yaje mu mahigano yacu ya Bras de Fer. Iyo umuntu aje mu mahiganwa y'inguvu abasanzwe akora ibintu by'inguvu. Twavuga ko muri ka kazi kawe ka misi yose ukora iby'inguvu. Mu kazi nkora birimo imiriki cyenda akora mu bintu byo guca imbaho byo mu biti hariya mu mapori ya ruguru za Cankuzo za Ruyigi nkongera nkubaka numva byose ari ibintu bisaba ingufu. Iruhande yo kumenyekana kuva utahukanye kirya gikombe ukaronka n'umudari, hari ikintu cahindutse ngaha mu kibano? Mu kibano nyene abantu muhuye nyene urabona ko abantu nyene bamera abantu bakakuba. Iruhande y'umugabo akomeye hama hariho umugore amushigikira, amusengera, anamutera intege iyo bitagenze neza. Ngendakumana Marie Rose yarashigikiye umucance wiwe kuva ku ntango gushika atahukanye igikombe kandi ntibiteze guhagarara. Nitwa Ngendakumana Marie Rose. Mukimara kubona Aaron, mbega mwaramenye yuko Aaron agiye guhiganwa mu mahiganwa y'abantu bakoresha ingufu? Yaratelefone yarabimbwiye. Wamubwiye gute? Namubwiye ati ugendo gwitse. Akeza Sport rero yateguye iryo higanwa ku nshuro ya 5. Witeguye gute? Cyane ubundi byose ndabikesha Imana, ubu nsenga Imana mvuga ati impa ubushobozi kugira subire mbo ambere. Wamenye gute ihiganwa rya Bras de Fer ukiza ku nshuro ya mbere? Nkiza ku nshuro ya mbere n'umugenzi akunda kuja kurubuka.
niwe nagiye numva ambwira ati hari ahantu bita Keza Sport bariko barandika abantu bokina bras de fer. mu buzima hama hariho umugenzi akwifuriza ibyiza yifuza kukubona wateye imbere kandi amenya ikigukwiriye. Nibyo byashikiye Aaron aho yabwiwe n'umugenzi wiwe ibijanye n'ihiganwa rya bras de fer ritegurwa na Keza Sport. Nyandwi Charles aratubwira impamvu yabona ko Aaron yohiganwa. Jenje nabwiye Aaron aje kwandikisha mu higanwa rya bras de fer kubera nanje nsanzwe nkurikirana ikinyamakuru Akeza Net na Akeza Sport. Hama ndamenya amakuru ndamuha amakuru nabwira ati woja kwiyandikisha kubera nsanzwe nzi ko ahora akunda guhiganwa mu mahiganwa mwene ayo. Ego ihiganwa rya mbere yaragiye guhiganwa bwa mbere yagiye ariyandikisha ihiganwa cy'arasi yibangira maravyibuka. Ubwa kabiri arasubira kwiyandikisha arahiganwa ntivyagenda neza ariko mu manamutera courage nabwo ati ntucike intege. Ubwa gatatu yarasuye guhiganwa biragenda neza atana ikibanza ca mbere biradushimisha cyane. Ivyo gukomera ni karemano mu muryango wa Aaron kuko Uwimana Trésor umwe mu bahungu biwe afise umubiri wo kuganguka, ivyerekana kazoba ikigatanya cyo muri kazoza. Akabijya rero nuko nawe nyene atavyo materura gusa yimirije gutangura kugira azokomere nka se maze yitabira amahigano ya bras de fer. burya kenshi abana bo mino minsi nibo bakunda kukubagana baja no ku ma réseaux sociaux za Facebook n'iki. Ihiganwa rya bras de fer rya Keza Sport wari warimenye? Oya, narimenye mugabo umunsi papa ajayo. Wewe wavyakiriye gute wumvise papa wawe agiye muri bras de fer? Navyishimiye. Oya ataratahukana igikombe, umunsi wa mbere wati agiye muri bras de fer wabifashe gute? Aya umunsi ajayo sinarobwo ubwenge. Nabona ku ifone yiwe gusa ntavyo bitaye umutwe. Iki kibona Akeza Sport yohinyanyura mwiri higanwa rigiye kuza. Ihiganwa rigiye kuza ico nosaba Keza Sport muraba kugashima mahora muduha mukakaduza natwe tukaraba nyene yuko twoshobora gutera imbere kandi n'abandi nabajya bari nyuma nabo nyene bagashikirwa bakaronka pana kuvuga ngo horonka w'imbere gusa no w'inyuma naho kuba gatoya kakaronka. Akeza Sport ibateguriye irindi higanwa rya bras de fer ku nshuro ya 5 kandi Aaron yiteguye guhiganwa no gusubira gutwara igikombe.